Mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo mu Burundi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, abaninyambukira i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Twongeye turabahaye kaze muri iki kiganiro twisi turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige gusa ukuntu umuntu ashoboye kuramba kwisi imyaka myinshi. Niyo mpamvu twatumiye ko umutumwa wacu uno munsi Numunyokuru w'iwacu abayeho imyaka 92. Reka atubwire ibanga ryatumye aramba imyaka 92 ari ku isi. Jewe nitwa IRAMPA REINE. Jewe mvukira muri Bujumbura rirare. Misiyoni yitwa Ibihonga. Yavutse mu gihumbi amajana 930. Murumva ndaburiye. Ego narabayeho mu bujene mu rwaruka w'icyo gihe kuko nta mwaka ubura abubu bariho. Na twebwe twavuga ngo ababyeyi batubwira ngo abana bubu, nabo nyine abababyaye bavuga ngo abana bubu. Rero nta mwaka ubura bubu, mwebwe mu rwaruka rw'ubu. Rero ubwo rwaruka rw'ubu ndagira ndarucira agace. Ibanga mwokurana mu rukundo. Gukunda abandi icyo gikuru. Kuramba bitangwa n'Imana. Ariko urukundo ruboneka no mu bwana. Ugasanga umwana umwe aratanga akajumbu ku wundi, ubundi akamwima agashaka kwikundirako. Uyo rero umwana kubimucako namwebwe no kubibacako. Jewe narezwe mu muryango w'abantu bakundana bakira abantu. Na jewe narakiriye abantu. Ndafise abana bashika 40 batagira base na ba nyina. Badashobora kuvuga ngo data n'uyu mama n'uyu. Atanumwe araza kuvuga ati uyu mwana ni gwanje. Yabarereye ahantu hitwa Musigati, Kaburantwa na abo bana rero nukuri muri abantu biyumvira. Murabona ubuzima bwahiburaya nibwo mvuga. Kandi jewe mfise imyaka 92 ndimo kwiyumvira ngo muze muramfasha mutange n'urufuranka rumwe canke amahera 5. Ayo kunywa yoyo ndi muyaronka, ayo kugura itabi yo ndi muyaronka, nayo kugura urumogi murayaronka. Atanu gusa mukamfasha nkarungikira abana bari Gihanga. Niho dufise irerero rikuru Igihanga. Turafise n'abandi bari Gitega. Turafise n'abandi bari muri Mpinga Kayove mu Rutana. Murumva ari jewe twaduhera twa sociale ndonka. Nico gituma Imana yangumijeho n'isi mikeyi ngo mbe ndafasha abo bana. Jewe nico mbona, nta kindi mbona noba naragize cyo ntuma ndamba. Ubwo rukundo nihebeye abana batagira ikibaraba batawe mu mucafu. Abandi nabo bakaza kubaterera inyuma y'inzu.
none tubakiriye tukabatwara mu ikomine tukabiyandika ko ari twebwe, ni twebwe tuzobarera, ni twebwe tuzobasohora nibarongora canke nibarongorwa. Mwumva ico gikorwa kingana iki? Muravyiyumvira rero. Ejo nintaha mumbere mu kibanza tugire Kristo. Amen. Nkuko mwavyumvise ahejeje kudushikiriza ibanga ryatumye aramba kwisi, yatubwiye yuko iryo banga rizi Imana. Icya kabiri nuko nawo ugombye kugira urukundo muri wewe. Icya gatatu nk'impanuro aduhaye nuko la jeunesse nituze turitaho ibintu ataco bitumariye, kunywa itabi, kuja mu bubare, gukora ibintu byose bidajanye ku murongo bituma ekonomi cyangwa amafaranga yose ufise uyahereza mu bintu ataco bimaze. Tuze tugire urukundo rwo gufasha abana b'imfuvyi n'abandi. Akaba hejeje avuga yuko ico peut-être coba ari imwe muri rezo zituma Imana imurekura kubaho kwisi kandi kanamwongereza indi myaka yo kubandanya kubaho kwisi. Nituze tubandanye n'ubwo rukundo rwo gukunda umuntu ari we wese ari iruhande rw'iwacu. Yego murakoze cyane mwebwe mukurikiranye iki kiganiro fyonda buri musi kuri chaîne y'iwacu CG TV kugira muze murabona ibyo tuzora tubigisha. Imana nibahezagire, murakoze.